umugambi w'Imana si ukurya ucoye, umugambi w'Imana ni uwo kuguhezagira nawe ugacorera abandi. Yesu nashimwe. Umugambi w'Imana gukura ruguru ukakuzana ibujumbura, nk'uko ushobora kugukura ibujumbura ukagusubiza ruguru, nk'uko ushobora kugukura ibujumbura ukagutwara mu kindi gihugu. Umugambi w'Imana uko bimeze kose uraryoshe. Haleluya. Bavuga ngo hahezagirwe uje mu izina ry'Uhoraho. Mugabo mu ndwi ikurikira akurikira mu bantu. Avuge ngo amen. yoshobora kubuza umugambi w'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umugambi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwawe. Haleluya. Uhora usonza wibuka ngo ndi mu mugambi w'Imana. Urira wibuka ngo ndi mu mugambi w'Imana. Uburitira wibuka ngo ndi mu mugambi w'Imana. Ugwara wibuka ngo ndi mu mugambi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Umugambi w'Imana ushobora guhinduka. Nubwo zogenda guta umugambi w'Imana, icyo Imana yavuganye nawe nikizovaho, bituge bimanuke, ibizovaho bisohora kuko nicyo yavuze. Haleluya. Icyo umuntu yavuze kizovaho, mugabo icyo Imana yavuze ntigishobora kuvaho. Yesu nashimwe. Reka turabe ijambo ry'Imana muri Yeremiya 1:4 no wa 5. Yesu nashimwe. Haleluya. Munasomere yirutse. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Alléluia. Agurukaho kirunda somera. Yeremiya 1:5 baravuga ngo tugasoma mu izina rya Yesu Kristo. Iti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Haleluya. Ntarakubumbira mu nda ya nyoko wawe nari ndakuzi, atarakwibaruka nari ndakuzi. Yesu nashimwe.
ndagomba nakubwire ngo nturi impanuka. Yesu nashimwe. Nturi impanuka. No kuba ngaha muri CJMI si impanuka, no kuba i Bujumbura si impanuka. Imana yarabigeze. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuturi ntimba 337 havuga ngo kuko atakintu na kimwe gishobora kubaho uhoraho atari we yakigeze. Haleluya. Ikibaho cyose kigaseruka n'uhoraho aba yakigeze. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Wige kuryama no gusinzira no kuba amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Mama nene akavuga ibihe yaciyemo kandi guhumugisha kutabivuyemo. Hariho umuntu no musa ashobora gutsitara ngo nta pantaro nziza mfise, ngo nta gitenge cyiza mfise, ngo nta mavuta meza. Nuratahura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ni umugambi w'Imana wagucishije aho nyine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umugambi w'Imana uragucisha mu mwonga, ukakudugana imisozi, ukakuraza inzara, ukakuraza mu ishamba. Umugambi w'Imana kandi ukiri neti utacumuye. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo hagaragazwa abacumuye. Oya. Haleluya. Bibiliya yavuga ngo iratugeze kugira ngo tubinze aha ivuye mu nkamba. Yobu yaravuze ngo yamarayo irazi inzira cyamo, niyamara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Bwana Yesu asifiwe. Nta muntu mw'isi w'umutegetsi yogira igisoda ngo akoreshe abasoda ataforumye yoba ari kijuju. Yesu nashimwe. Umusoda wese aca muri formation, aca muri seyi, akabanza agacugwa, agakubitwa arenganijwe. Siko gaklose. Akarya ibishushe, agasukwa kw'amazi mu gitugu, akigishwa kwirukanga, akigishwa kwihangana. Ntushobora gukorera Imana utigishijwe kwihangana. Ntushobora gukorera Imana ngo utishigishijwe kwihangana. Abantu benshi bakunda kuja mu mashengero bavuga ngo pokea gari bongo, kabla hujapokea kuna nafasi ya kukosa kwako. Haleluya. Haleluya. Hali yahucha ukabanza kuburanirwa, hanyuma Imana ikazi kaguha. Hari ahantu babahisha, hariho kote babahisha ibikunda, hariho kote kubabara. Iyo na Kristo yarayiciyemo kugira ngo mwijuru azohabwe ibyo yasezeranye. Aho na Yesu yaraciye. Nikubera ko abantu bashaka ko duca mu nzira nziza gusa, ntibatwereke aho Yesu yaciye, mu nzira y'amahwa, mu bitutsi, mu gucokorwa, mu gasuzuguro, imbere yuko dushika ku byasezeranye. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yaraciye aho hantu, abanza kuca ahantu. Mbere usanga ku munsi ujya twita dimanche de hamo yinjira Yerusalemu aherekejwe n'igugu ry'abantu. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko umugambi w'Imana uhagaze muri ibyo nyene. Yesu nashimwe. Umugambi w'Imana uhagaze muri ibyo nyene. Abwira Yeremiya, narakubumbira mu ndanye kwawe nari ndakuzi. Atarakwibaruka utarava mu ndanye kwawe nari ndakuzi, nagushizeho kugira ngo uzobuvugishwa n'amahanga, mu mahanga. Yesu nashimwe. Haleluya. Ubu uvugishwa nanje mu mahanga. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Umugambi w'Imana ni wo watumye Yosefu yahwa na bene se. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Barabanza baramugurisha kugira ngo iby'Imana yavuze bizoshikiraho bikwiriye. Yesu nashimwe. Umugambi w'Imana gukura ruguruka kuzana Bujumbura. Nk'uko ushobora kugukura Bujumbura gusubiza ruguru, nk'uko ushobora kugukura Bujumbura gutwara mu kindi gihugu. Umugambi w'Imana uko bimeze kose uraryoshe. Haleluya. Uko bimeze kose uraryoshe. Naho hariho aho birura, ariko biragera ahantu bikagira gute? Bikaryoha. Ntabwo barakubwira ngo nta kintu na kimwe kizohindura umugambi w'Imana.
haleluya. Imana yaduhaye kuganza iyi si n'ibiyigendako, ngo ikiduha n'ibyatsi byose ngo bibe ibyo kurya byacu. Haleluya, Yesu nashimwe. Nagomba nakubwire ngo Imana yaraduhaye ibyo kurya, Imana yaraduhaye kuganza. Yesu nashimwe. Kuko Imana itararema umuntu yari yamaze gushiraho ibizomutunga. Uza kuraba Imana iza kurema umuntu, yabanje kurema ya mafi, yabanje kurema bya bikoko na bya byatsi. Kubera iki? Ibanza kumushiriraho provision. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Tugarutse ahandi navuze ngo umugambi w'Imana nta kiwuhindura ku bugingo bwawe. Yesu nashimwe. Dusome Imigani 19:21. Wahageze? Yesu nashimwe. Haleluya. Imigani 19:21. Ndasoma mu izina rya Yesu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Uwo mu Kirundi dusomere. Imigani 19:21 aravuga ngo umutima w'umuntu hari imigabo myinshi, ariko inama y'Uhoraho niyo izoguma. Amen. Mu mutima w'umuntu habamwe imigabo myinshi, habamwe imigambi myinshi, ariko icyo Imana igomba icyo gishika. Yesu nashimwe. Inama y'Uhoraho nigira gute? Nishika. Yesu nashimwe. Haleluya. Umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni ikintu gikomeye. Muri iki yavuze ngo ndagushimiye umugambi ufitiye ubuzima bwanjye. Ngo ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Impamvu ngo icyo ndiko ndavuga ni Yesu akizi, kuko hari ibyo utazi wowe mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Mambo abantu kenshi usanga dutatora, mambo abantu benshi usanga tugwa mu byo tutazi, nuko kenshi abantu barishizemo ko Imana itagomba byiza kuri bo, baca bitorera inzira zabo. Ariko nagomba nakubwire ngo iby'Imana igomba ni byiza ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Nubwo baba batanguriye hasi, nubwo baba batanguriye muri bwa buzima bumwe badushingira intahe, umugambi w'Imana si ukurangiriza muri bwa buzima. Haleluya. Umugambi w'Imana ni umugambi wo kuguha ibyizigiro byo mu iherezo. Yesu Kristo dutahura icyo yaje gukora. Hajya muri Luka 4:18 Bibiliya avuga ngo mpwemu Uhoraho ari kuri jewe, yansize amavuta ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, mbwira abafunzwe ko barekuwe, mbwire abarinzwe ko barekuwe, ndabigishe ndabamenyeshe umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari imirongo ya Bibiliya mukwiye gufata ku mutwe. Yesu yarabiravye ari mu ijuru, abona umwana w'umuntu aragowe, abona Satani aramukandamiza uko agomba, abona nta kiriho cyo kumutabara, abona nta byizigiro, aravuga ngo ndamanutse ndaje. Bibiliya avuga niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mperako ndavuga ngo ndaje, umuzingo w'igitabo ni kwandika. Haleluya. Niho avuga muri Atene yacu y'uku kwezi, munkorere imitwaro yanyu, muze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Kristo yaje kuruhura abarushe abaremerewe. Cyo gituma ariko aragenda agahura n'umupfakazi w'Inayini, agiye guhamba umuhungu wiwe mu marira menshi. Aragenda ngo asanga barikoreye ikigagara, baramusimbanye ngo agikorako ngo hagarara. Azura wa muhungu vyuka, amumusubiza ari muzima. Iyo wahuye na Yesu, ivyo waje byarapfuye arabigira bizima. Yesu nashimwe. Haleluya. Shobora kuza ubuzima bwawe butagira sanse, Yesu abisubiza ubugingo. Wa mumama bari batangiye kwiyumvira ko baza kugabura amatongo, bagiye kumwirukana ko atamwana asigaranye, ariko ijuru kumbe ryamukiriye urubanza, ryamurengeye, ryamuhagaze hagufi, ryamuseguye. Haleluya. Ndashima Yesu kuko ijuru riradusegura iyo bikenewe ko ridusegura.
haleluya. Yesu nashimwe. Nagomba mbwira umuntu afise ubwoba mu ishengero, kura ubwoba. Hariho ijuru riduseguye, hariho umwami yaducunguye, hari uwikoreye imitwaro yacu, hari uzi uko turya n'uko turyama n'uko turamuka. Hagarara neza umwizigire, ntugiye gupfa, ugiye kubaho. Yesu nashimwe, haleluya. Yesu Kristo yaje kugira ngo abantu intama ngo zironke ubugingo, ziburonke busagutse. Yesu nashimwe, haleluya. Hari igihe nshimira Imana nibutse ko ntavutse igihe cya kiranga, nibutse ko ntavutse bagisengera munsi y'ibiti by'imimanda, nibutse ko navutse batakibandwa, mwami Yesu akama kumumenya. Ico ndagishimira Imana. Yesu nashimwe, haleluya. Ngo ivyiyumviro mbiyumvirako si ivy'ivyago, ni ivy'amahoro. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama Renere aduteye inkuru ati hari igihe umudamu aba ariko araronka irasiyo mugani mubumbe, akaja kwandika utumesaje avunira urya muntu naratahura umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana si ukurya ucoye, umugambi w'Imana ni wo kuguhezagira nawe ugacorera abandi. Yesu nashimwe. Niwabona umuntu aguye ngo yabuze ibyo kurya, Bibiliya avuga ngo niwatitara ku munsi w'amagorwa inkomezi zawe zizoba zarihe. Yesu nashimwe. Na muntu yatawe umugambi w'Imana ku buzima bwiwe yotitara ngo yabuze ikirato, yotitara ngo yabuze ipantaro, twakoreye Imana ijipo zatabutse, ishati zatabutse. Yesu nashimwe. Twatukoreye Imana umuntu namenye gusinzira kubera agahinda. Yesu nashimwe. No muzuzana amayisitware ngo ntiwari inyama, sibure. Kuzana amayisitware ngo ntiwambaye igitenge gishasha, kibure. Yesu nashimwe. Igihe nicyagera tuzambara. Yesu nashimwe, haleluya. Nubwo byonabura, Yesu nashimwe. Bibiliya avuga ngo nimba batangurira umugororotsi asambuwe, ibyo yakoze byo bavyabaye iki? Bibiliya ikavuga ngo umugororotsi wacu azobeshwaho n'ukwizera. Naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje jewe uhora. Kwiyonjorora kwawe gutuma Imana itaguhimbarira, kandi ndakuraho Imana ntigira abasatima ngo warize cyane ngo ntizoguhezagira. Ndakuraho ngo widodomvye cyane ngo ntizoguhezagira, ahubwo byongereza ikigerageza. Ngo wihebuye cyane ngo Imana izoguhezagira, byongereza ikigerageza. Imana ishaka umuntu ahagarara ngo Mana nabibuze ariko uracyari Imana, ndacyakubaha, ndacyari umusabyi wawe, ndacyagukorera, ndacyakuriko, nta kizokunkurako, ntacyo tuma ndaguheba, ndacyagukunda. Aho niho Yobu yavuze ngo nubwo yonyiyicira nzopfa nkiyizeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ko bimeze kose nabwiye Satani nimba nararonkeye ishimwe ku mpanda, nta kintu na kimwe kizoza ngo muri shimwe. Yesu nashimwe, haleluya. Nta kintu na kimwe kizoza ngo muri shimwe imbere y'Imana, kuko Satani iyo abonye ukunda kwihebura ashazana n'ibindi kugira ngo uhere uherengeteze, akavuga ati wiyakure bihere. Iyo Satani abona ko ukunda kwihebura arakwemeza, arashaka kurema filime itanarabaho. Nimba utamutabizi Satani akakwereka filime ingana 3 zimarira, byageraho akaza n'umuntu akakubwira ngo wewe uzimarira iki, akagutuka akubwira ngo wewe uzimarira iki, waho wabareye hose wamare, kandi ukavuga ngo iko filime avuze byo. Kubera Satani avuga ati ahubwo birangize, fata icumu yapanya wiyice. Uko Satani ameze. Haleluya, haleluya. Satani nta mbabazi agira, Satani nta muhagira. Yabona widodomba cyakwereka n'ibindi byose by'abana bati nukuri abakora nibakore boba. Umuntu umwe yarigeze kumbwira ngo je nanze ndiwe nosenga nko gusenga ukumvikwa, wewe kuvuga ibintu utarase ngo wasengeye ngo ntibyumve. Bwana Yesu asifiwe. Ubugaragwa buriyongera burasubirana n'ubu baracyari mu bugaragwa. Yesu nashimwe, haleluya. Kunesha Satani ni kwa kundi kuyikorera, kandi ubona yuko atahutaha, ataho uhagaze ugakorera Imana kandi unezerewe utigirisha. Yesu nashimwe. Gukorera Imana kwa kundi ubona ko atabintu ataho biva kandi akayigumako utigirisha, uko niko kunesha Satani. Yesu nashimwe.
ndakwibutsa turi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntacyo ukuraho, ntacyo ukura, nta kintu na kimwe gishobora kuza kigihindure kiretse wewe niwamugorera gukora ibyaha. Imana nibana n'icyaha ikigira ikiyinjira gakikureka gasigarana na Satani. Satani nawe ahemba isoni ahembuka. Yesu nashimwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.